bakunzi ba Horikana TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo dusengane namwe. Bantu b'Imana n'ukuri ndabinginga tugira umwete wo gusenga, tugira umwete wo gukora neza, tugira umwete wo kwirinda kuko uyu munsi umwasi aduturuka irya nino akora ibintu byinshi kugira ngo atubuze kuba abagororotsi. Umwasi akora byinshi kugira ngo atubuze ko twohimbara Imana tugakora ibyankwa nawe. Urumva hari ibintu byinshi bisamaza byinshi cyane, ariko ndabinginze twige kwirinda abantu b'Imana, twige kwisengera, twige gukomera kuko nitwasenga twaba mu ijambo tuzokomera, bizotuma atakidutera ubwoba, bizotuma atabidukwega, bizotuma tunezererwa kuba mu bintu by'Imana. N'ahandi n'ukuri muri iki gihe biragoye cyane umuntu ashobora kwirinda. Urumva n'izi telefone dufise zonyene ziradutera n'ivyaha, ugasanga uhuye n'ibintu, ugasanga wabiravye, ugasanga urabimenyere, usanga bikujanye ahandi hantu. Urumva kandi burya ico umuntu agaburira impwemu yiwe nico gihinduka ubuzima bwiwe, nico gihinduka ubuzima bwiwe. Iyo muri kuraraba ibintu bibi, urumva bica bituma ico kintu gikumbura, ukumva utakiravye hari ikintu ubuze. Urumva rero ugasanga biriko bikujana ahantu hatameze neza. Reka rero dusengere muri iri jambo ry'Imana riri muri Zaburi igice ca mbere. Haleluya. Turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Haravuga ngo harahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyashira ku mutima ku murango no mwijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomugendera neza. Ababi siko bamera, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora kuhagarara ku munsi w'imanza, canke abanyavyaha mw'ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyavyaha ijana mu mahonero. Haleluya. Urumva ko Imana izi inzira y'abagororotsi, Imana inezererwa abagororotsi, Imana irinda abagororotsi, Imana igirira neza abagororotsi, ariko abanyavyaha baba kure y'Imana. Rero umuntu w'Imana n'ukuri dufatanye nawe dusenge, twirinde kuko umwasi n'ukuri agerageza inzira zose zishoboka zo kutuzimiza. Rero reka dufatanye nawe dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, muvyeyi mwiza wuzuye impuhwe, urukundo n'ubuntu, ngiye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza Mana. Nukuri nje ngushima kuko nta kindi ukwiriye atari ugushimwa, nta kindi ubereye atari guhimbazwa no gutazigwa n'abo waremye bose. Ndare nahaza umwami wanje Yesu Kristo, uwo vyagiye uburyo bw'intebe y'Imana, uwo nta kindi ahakora, uyu atuvugira buri munsi kuko niwe mu ambasaderi wacu, niwe mukiza wacu, niwe yatweretse inzira gituganisha ku Mana. Mwami Yesu uragahezagirwa, batugiriye neza. Ndari nahazana mpwemu yera, umufasha mwiza, uyo duhorana nawe, duhora hagufata ugirira neza, dukomeza twigisha, adukebura. Mpwemu yera ndagukunda, mpwemu yera ndakwimitse n'aka kanya, udufatanye natwe muri ino sengesha, amasengesho dusengera imbere ya Data, uyashikana imbere yiwe ko niwe uzi gusenga neza. Ni wewe uzi n'ubugombwe bwa Data kuri twebwe twese. Ni wewe twahawe uragahezagirwa, ndetse we utunihira n'iminiho tutomenya kuvuga, kandi niwe uzi bidukwiriye n'ibitubereye, kandi wewe uzi intege nke za buri muntu wese, urazizi kudusesa mu mitima ukatumenya. Haleluya. Warakoze Data kuduha mpwemu yara, wagize neza, uragahezagirwa. None Mana y'amahoro ndasenze ngo uturinde kwivanga n'abanyakibi, uturinde kwitana ukanya mukunzi mwiza. Uyu munsi Satani nta kindi akora, aca mu nzira hirya nino kugira ngo atubuze gushika mu mugisha wacu, atubuze gushika kuba abana beza baguhimbara. None murengezi w'ubugingo bwanje ndasenga, nisengera bene Data ngo bitandukanye, ntibakagendane n'ababi, ntibakanezererwe kuba mu marigara, ntibakanezererwe Mwami Imana kuba mu makoraniro y'abanyavyaha, ariko banezererwe kuba mu makoraniro y'abera. Dushoboze Mana, dushoboze Data. Uyu munsi umwasi
aragerageza kutuburabuza, aragerageza kudutereza ibituma tutaronka n'akanya ndetse ko kuba mu materaniro y'abera. Ariko ndasenga kubw'imbabazi zawe murengezi w'ubugingo bwanjye, inyota uyigwize mu mitima yacu mpwemu yera alebosaya. Reka imbaraga zituma abana b'Imana banyoterwa kurondera Imana, kugira ngo Imana ribitubwira ngo turondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ngo nayo bisigaye byose n'inyongezo. Ariko uyu munsi inyongezo itwaye benshi, inyongezo zimije benshi, bihimbaro by'uyu mubiri bizimije benshi. None nico gituma nisengera bene data bose, haleluya, ngo duhabwe izindi mbaraga, duhabwe ayandi maso, duhabwe ubundi bushobozi butuba mukunzi wanje, tumenya guhitamwo neza, twitandukanya n'ikibi cyose n'igisa nacyo, kugira ngo tubashe kuba mwami Imana nka vya biti bitewe iruhande y'imigezi y'amazi. Ibyo naho bihura n'izuba n'ibyuma. N'umukristo mwami Imana yuzuye ijambo ntashobora kuma, ntashobora kwivanga, ntashobora, ahora akomeye, ahora hishurirwa, kuko yuzuye ubwiza kandi yuzuye mpwemu yera, kuko mpwemu yera abana n'abamwakiriye, abana n'abamwizeye, bamuhamagara kugira ngo abarongore kandi abashoboze. Rero ndakwinginze umuntu wese agira inyota n'inzara yo kuba mwana na mpwemu yera, kuko niwe atuma duhishurirwa, niwe atuma tunesha ibitugaragaza. Kubidukwega muri uyu mubiri ni byinshi, kandi Satani atwereka byinshi kugira ngo atuzimize, ariko uri kumwe na mpwemu yera waguma mu rukundo rw'Imana, aguma yuzuye, aguma hishurirwa. Nico gituma nsenga saba mpwemu yera ngo bandanye kutwatsa, bandanye kudusiga, bandanye kutugirira neza, bandanye haleluya. Nukuri turateze twuzuze kandi twuzurize, kugira ngo tubashe murengezi w'ubugingo bwanje kuba abahungu n'abakobwa bahimbara Imana. Haleluya. Uzobukoze wa Mana we, turabize neza kunezererwa abagororotsi, kandi umugororotsi yasenga umutego ugutwi mwami Imana ukamwumva kandi ukamwishura. Ariko isengesho ry'umunyabyaha ndurivugira mu matwi yawe n'igisesema. Ariko ndasenze mwami Imana ngo umuntu wese ariko asengana nanjye ahabwe imbaraga zo kunesha ibyamugwanya n'ibyamugerageza byose, kugira ngo gamurengeze w'ubugingo bwanjye abe umwana guhimbara kandi yavuga umwumva, kuko umwana agorotse ahimbara umuvyeyi wiwe. Kandi nawe ndabizi neza mwami, abagorotse baraguhimbara. Uri Imana yumva, uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana igira neza bugaca bukire. Sico mwami w'amahoro, uyu munsi abasengana nanjye ariko barasengana nanjye bohabwa irindi ishurirwa. Haleluya. Bakaba ibikoresho by'icubahiro bihimbara Imana. Ndabizi neza mwami, umugorotse araguhimbara, umugorotse arakunogera. Mana dushoboze, Mana dushoboze, Mana dushoboze. Nta wundi mutabaze, nta wundi mukiza, nta wundi murengezi wacu, ni wewe twizeye kandi wewe twizigi, kandi conze neza ntutetereza kandi ntutererana, uhorana n'abawe uko bukeye n'uko bwije, kanatsinda wowe ubwawe waravyivugiye kutazokwigera mwami wanje udusiga twenyene. Waravuze ngo nzobana namwe gushika ku mpera y'isi, sinzobareka. Haleluya. Ushimagizwe mwami wanje kuhorana natwe aho tuja hose, ibyo dukora byose. Ijisho ryawe ntirituvira, n'ikiganza cyawe kiduhora koko bukeye n'uko bwije. Shimagizwa nyaguhoraho kubw'ubwo rukundo n'ubwo buntu butangaje. Mbega urukundo rwawe rwogereranywa n'iki? N'imbabazi zawe zogereranywa n'iki? Umuririmbyi niwe yabivuze neza ngo urukundo rw'Imana ntiruserangurika, rusumba ukwezi rugasumba n'izuba, kandi ni kuzimu rushikaye. Urukundo rwawe nirwo rwadukuye muri bya bindi twari tuzimiriyemo, twivayangamo ruraturokora. Haleluya. N'uyu munsi urwo rukundo nirwo turyamamo, nirwo tugenderamo, nirwo rutuzigama, nirwo rutuzitirira, kuko urukundo rwawe rurarenze mukunzi. Haleluya. Murero Mana y'amahoro, ndagushima kandi ndagukunda, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Ndabizi neza ko ataboze imbere yawe ngo batahe imbokoboko, baje basenga bose. Ndabizi mwami Imana uratwumva kandi ukatugirira neza. Rero twambike kandi dusige, bitume dukomera dushikikirwa mwami Imana nawe muri byose. Uzobukoze wa Mana we. Ndasenga renga umwete ukwitandukanya ugwire mu bana b'Imana, n'ukuri uwagendera mu nzira itari we wese yitandukanye, kugira ngo ahora avome uko bukeye n'uko bwije, ntawe murengezi wari, kugira ngo abe mu murongo w'abagorotsi bahimbara umutima wawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.